Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2026 mu nyonyo mwaka wa 2019 nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramukije nongera ndabayikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko banki nkuru y'igihugu BRB yonyene ari yisigaye ifise uburenganzira bwo kugura inzahabu mu Burundi. Igiciro c'umufuko w'isima gitegerezwa kubahirizwa. Fredy Mbonimpa arongoye igisagara ca Bujumbura avuga ko ico giciro c'ibihumbi 24,500 co kimwe n'ibiciro by'ibindi bidandazwa leta itegerezwa gucungera ko vyubahirijwe. Abakenyezi bategerezwa guhabwa ikibanza n'iteka babereye kubera uruhara bafise mu buzima bwa misi yose. Ku bwa Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda abagabo bategerezwa kubishiramo inguvu kugira ngo bishoboke. Idonido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Uno munsi ugize wa 36 abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu, Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bafunzwe. Bafashwe kwigenekezo rya 22 gitugutu umwaka bagiye gutohoza makuru kuvyerekeye igitero c'abaroberi mu Musigati mu ntara ya Bubanza. Aba bamenyesha makuru babanje guhagarikwa baja gufungirwa mu gashoka komine Bubanza hanyuma bungururizwa mu ibohero rikuru y'intara ya Bubanza igenekezo rya 26 ko kwezi nyene. Kwa gatatu igenekezo rya 20 munyonyo sentare isubiramwo imanza ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto umushoferi wabo wenyene Adolphe Masabarakiza niwe yarekuwe. Abakenyezi b'abarundikazi barahohoterwa bikomeye. Umuhari w'abakenyezi nabige muharanira amahoro n'umutekano mu Burundi umenyesha ko bikigoye kubigwanya kuko kenshi usanga bikorwa n'abari bajeje gukingira abandi. Umupfasoni Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari abona ko nubwo biruko yaba abategetsi bose mu bisata byose boshira inguvu mu kugwanya ko kabi ko randuranwa n'imizi. Ikindi kandi nuko abarundi bose bo kwibuka ko ico caha gica kubiri n'umuco n'akaranga vy'u Burundi. Dukurikire Marie Louise Baricako. Mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turemeza neza kwayo mabi akorerwa abakenyezi ashobora kuranduranwa n'imizi mu Burundi igihe cose ababijejwe bo bishobora bo bishaka. Uno munsi ibibazo Burundi burimwo byaratumye ayo mabi yongerekana cyane gose. Abagore n'abakobwa wogira ngo nibo batumberezwa cyane amabakogwa muri iki gihe. Barafatwa ku nguvu iwabo, kwishure, ku kazi, hajya babafatira, barakorerwa ibi byinshi bikaboneka, abapolisi babafashe, imbonera kure, abandi bantu bikika mukiza. Nukuri hari amabi menshi ariko arakorerwa abakenyezi n'abakobwa. Hari abana benshi batezwe inda ku mashuri ntawe uvuga. Nibi byinshi cyane, hari abakobwa benshi, hari abagore benshi bafashwe bapfuye ugasanga batawe biziga babanje gukorerwa amabi. Ivyo byose birazwe. Uno munsi rero kugira ngo ico kintu turiko turavuga gishoboke ko corandurwa n'imizi hazotegerezwa kuba ijambo ry'abategetsi. Ijambo ry'abategetsi kuko amategeko arahari. Si amategeko abuze, habuze bayashira mu ngiro. Abategetsi nibahaguruke, umukuru w'igihugu nahaguruke, abamushigikiye bose nibahaguruka, abashikiranganje, abagore n'abagabo bose bahaguruke bavuga bati ayo mabi arihanijwe mu Burundi, kirazira kirazigwa. Umuntu azosubira gufatwa akoze ico kintu azoca hanwa kandi bimwe biboneka. Umunsi bazovuga iryo jambo kandi bakarihagararako, umukuru w'igipolisi akabivuga, umukuru w'igisirikare akabivuga, abandi bose bajejwe umutekano n'ukumererwa neza ko abanyagihugu bakabivuga, uwo munsi bizoba biheze. Uburundi bukira Uburundi, ivyo bintu ntivyabaho. Turasavye rero twebwe umuhari wacu dusubire ku karanga kacu, dusubire ku iteka ryacu, dusubire twiyubake. Harageze ko abagabo baha ikibanza kibereye abakenyezi kugira abo bakenyezi nabo bagira iteka rikwiye. Ako nakamo ka Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda yabivugiye mu birori byo gutanguza iminsi 16 yagenewe isekeza ryo kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ati umukenyezi yaronse ni twese tuba turonse. Tumukurikire. The fight for gender equality is really common sense. Women twese totegerejwe kumva kumwe urugamba rw'iterambere ridakumira. Abakenyezi n'abavyeyi bacu, bashiki bacu, abagore bacu n'abana bacu. Aho hose umukenyezi agize intsinzi ni twese tuba dutsinze kandi nta numwe ahomba.
kukaba nkako twibuke ko uyu munsi ari inama ihanitse y'iterambere ridakumira. Ivyo bivuga ko twese bituraba, bitaraba bamwe muri twebwe bonyene. Kuba umugabo ashinzwe ubutegetsi ubwo ari bwo bwose ntibivuga kwama wiyumvira igitsina cawe, ariko umukenyezi w'umuyobozi bivuga kwiyumvira uruhara rw'igitsina mu bikorwa vyawe. Nibaza ko hageze ko abagabo bitaho kurusha iterambere ridakumira. Ivyo vyotuma abakenyezi bakora mu bwisanzure ivyo abagabo bahora biyumvira ko ari bo bonyene babishoboye. Nk'uko vyavuzwe, uno musi utanguye imisi 16 yisekeza. Dukora ibishoboka bagira ikibanza kiboneka. Days of activism campaign. Let's make them count. Ishirahamwe rikristu ryiyemeje kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ACAT Burundi rifata abigeme n'abakenyezi bahunze nk'abantu b'intege nke bakwiye gufatwa mu mugongo. Ivyo nivyo vyatumye ACAT Burundi itunganya inyigisho z'iminsi 2 kuwa 4 no kuwa 5 mu ndwi iheze kubigeme n'abakenyezi bahungiye mu gisagara ca Kigali aho ni mu gihugu c'u Rwanda. Anita Gateretse ajeje gutunganya ibikorwa muri iryo shirahamwe avuga ko bashitse kuco bifuza. Tumukurikire. Kuri no munsi ugira kabiri twasozera ibikorwa turana ko intumbero twashitse ko twagomba gushika ko twayishitse ko kubera inyigisho twateguye tubonye ibibazo bagiye barabaza turabona ko hari vyabashitse kandi bari bafite inyota yo kubimenya. Rero tukaryohe cyane n'uburyo no munsi twahejeje ibikorwa mbere bakaba bavuye na hano bishingiye imigambi y'ivyo boza barakora kugira bashire mu ngiro inyigisho baronse. Uwo mugwi w'abigeme n'abakenyezi gusa twawutoye kubera ari umugwi usanzwe uri mu migwi ikorerwa ko n'ishirahamwe ACAT Burundi. N'umugwi twita groupe vulnerable, ni umugwi w'abantu basa n'abafise no bivuga nk'intege nke. Rero tukaba tugira tuti aba aho turi hano mu buhungiro dusubire duhure tuyage twumve yuko bazi uburenganzira bafise nk'impunzi cyane cyane z'abakenyezi n'abigeme, hama tubuyage ko tuyage ku ngorane bafise mbe tunayage n'uburyo bashobora kuzivamo. Ivyo byose bagiye baratanga intererano bariha intego y'uburyo bashobora kwisununura muri no buzima bw'ubuhungiro. Kuja hamwe nk'abakenyezi bakorera hamwe bigishanya kugira bamenye amategeko abagenga nica bitavye izo nyigisho bavuye bafunditse. Kayeye Esperance umwe mu bitavye izo nyigisho avuga ko bashimishijwe n'ubumenyi baharonkeye. Tumukurikire. Twungutse ko bakenyezi dukwiye kuja hamwe tukigishanya umuco w'ikirundi tukungurana ubwenge tukigishanya tugasensibilizanya uwagize ikibazo agahamagara umukuru w'impunzi akamufasha. Rero muri iyo ntumbero twebwe nk'abakenyezi duhamagariwe kuja hamwe, duhamagariwe kuba abakenyezi bashize hamwe bayaga baterana ivyiyumviro baja hamwe bakiteza imbere kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntihagire ugwa mu mporero, ntihagire uwicwa n'inzara canke ngo ikibazo kicanke kiriya kimuhungabanye mu mutekano wiwe wo ku mutima. Akamonotera abakenyezi n'abakobwa bahunze ubu rero nubabwira ko bageze gukomera, bageze aho ingorane yose ije bayitorera umuti bafatanije n'abandi bakenyezi n'abandi bakobwa bahungiye hamwe, kuko mu bugirigiri bugira babiri canke ngo ibigiye inama bigira imana. Yuwo bashize hamwe ari babiri canke batatu biba vyiza gusumba nakunguko karaboneka. Nukuvuga ko bibaye ngombwa baratabaza, bibaye ngombwa barasemerera hanyuma abandi bakabafasha. Abakenyezi bahunze bari bakwiye kuja barabonana kenshi kuko intererano yabo ari kirumara. Bivugwa na Patrice Ntadohoka yari yitabiye iyo nama y'abigeme n'abakenyezi bahungiye mu gisagara ca Kigali. Tumukurikire. Mankizi ni inama ngira kamaro cyane kuko abakenyezi burya tubaze mu vyinshi ni nabo bafise n'umwanya wo kwiyumvira cyane kandi bagatanga ivyiyumviro vyubaka
kanatsinda nico gituma bitwa abakenyezi. Rero iyo aba bazigiye bugiye barabonana nkuko mwavyumvise, bafite ivyiyumviro byinshi biteze byifuriza kazoza igihugu cacu n'abana bacu. Rero iyi nama je nabonye ko ari ingirakamaro, nico gituma twanasavye yuko yoba akatari gake, kuko naho umuntu aryari rya mbere bakoranye baratanze ivyiyumviro byinshi byubaka kandi by'akamaro. Ibibazo by'abakenyezi byihariye ubuzima bwabo nuko bameze biriho. Murazi yuko haba hari nk'abakenyezi bahuye n'intambara bakava mu Burundi babagiriye ivyamfurambi, babamereye nabi, bagashika batubwira ivyo bibazo. Mu kubitorera umunsi bwa mbere turabavuza, tukabereka aho baje kwivuza ku buntu, hanyuma tukongera tukaboriyana, tukabereka aho baja kubisigurira nk'abantu b'abapsikologe kugira ngo babahumurize basubize umutima mu nda. Ico ni kimwe mu bishikira abakenyezi. Hari n'abandi bakenyezi baba bafise ibibazo biharije nk'abahunze bonyene abagabo batari kumwe. Murazi yuko umugabo ashobora kuba yarapfuye, ashobora kuba yahungiye ahandi, nabo nyene turabakira, tugashobora haraho dushobora kubahuza n'umuryango. Abantu bahunze batahungiye hamwe tukabahuza, hanyuma ducishije mu buryo hari amashirahamwe dukorana adufasha guhuza nk'iyo miryango yaburanye. Ugasanga rero umukenyezi muri ico gihe ariko akora ibibazo, ariko agira ingorane, yari gufashwa n'umugabo wiwe ari wenyene, numva basha bigira ingaruka nini ku muryango. Nubijanye n'ubutunzi naho ibanki nkuru y'igihugu niyo yonyene ifise uburenganzira bwo kugura inzahabu mu Burundi. Iryo ni itegeko riri mu rwandiko rwasohowe kuri uyu munsi wa mbere n'umushikiranganje ajejwe ubutaka Kome Manirakiza. Ubwo rwandiko rugategeka ko ibikorwa bijanye no kugura inzahabu hadandarizwa inzahabu bihagarikwa. Byongeye ahagurishirizwa inzahabu hasabwa ko hotumbera BRB kuyigurisha ngo inzahabu yose bari basigaranye. Leta ni ikwiye gufata ingingo zo kubuza abanyagihugu kwidegemvya, kuko abanyagihugu barafise uburenganzira bwo kwisanzura. Kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu nabwo, iyo hatabaye ubusuma no gushima Imana, ivyo nibishikirizwa na Faustin Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi, akamenyesha ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa ataburenganzira afise bwo gushiraho ingingo nka zirya. Leta yonyene ubwayo ni ikwiye kuvyemanga, ikavuga igituma izishizeho. Tumukurikire. Ubwa mbere hoho naho ziba ari ibibazo umutekano canke z'ubutunzi zotuma ingingo nk'izo zifatwa, nibaza yuko abanyagihugu barafise ico bita droit au loisir mu bisanzwe. Hageze rero yuko droit au loisir uyipriva abanyagihugu, nibaza yuko ivyo bintu biheza bikemanga leta, umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ko natetse afata inyungu habe nizo rwe rwa leta, nawe nyene akashobora kuja gusigura abashinga amateka ati iyi nyingo yafashwe gutya, turinze tubabuza kwidegembya mu bubare canke muri rwazire yo kugira ko tufashe izingingo kubera umushikiranganje nawe nyene w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mugabo ntishobora kugarukira ku mukuru w'igisagara ca Bujumbura. Tuvuze ivy'ubutunzi navyo, urumva usanga ubuzima butariko buragwira. Leta yigize leta kubaruka ruhejeje ntabuze bukironka, no muri fonction publique ntibakironka, n'abarimu barashomera, n'abaganga n'abati barashomera, uretse rero ndetse rero n'abandi canke abo basaba ko badafise amashuri aciriritse. Ubu baragaragaza bariko baridebuye bakaraho ko bidebera. Uravye igihugu aho kigeze mu vy'ubukene, nukuvuga yuko ugize Imana nk'uwo mujene canke umuntu idebuye ntanibe akavuga ati je nateretse umutaka ngaha kugira ndonke ici singiye kwiba, ahubwo umutekano twatiko twanawukingira ko aronse ingene yidebuye. Kuko haragira n'igihe umuntu utomubuza kurya utamubwiye ngo udafise ikiko ntuburya, akavuga ati ntaco mfise mugabo ndafise iminwe, mugabo gufungura ntegerezwa gufungura, ico kiga kakigura bukebuke. Bujumbura niyo capital économique. Uravye mu circulation monétaire usanga hafi 80% y'amafaranga asikira muri isagara nk'ibi vya Bujumbura. Tugiye turagabanya amasaha, umva vyogenda gute? Kandi l'économie c'est la consommation, no gukonsoma. Tukiri kubivugwa mu bijanye n'ubutunzi, igiciro c'umufuko w'isima kizwi n'amategeko n'amafaranga 24,500. Ivyo Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, yabimenyesheje kuri uno wa mbere. Aho ni mu gihe uno munsi umufuko w'isima uri kuragurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 na 35. Fredy Mbonimpa agasaba abakora ubwo rudandazwa bose kubahiriza ico giciro. Tumukurikire. Nous constatons que le prix
turabona ko igiciro c'umufuko w'isima cabwirizwa kuba amafaranga azwi ibihumbi 24,500. Ubu umufuko w'isima uri ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 na 35. Ivyo rero ntivyemewe na gatoya. Tubwirizwa gusubiramwo ibiciro. Hariho isukari, ibiyeri hamwe n'ibindi bidandazwa dutegerezwa gukurikiranira hagufi. Tubwira rero ababijejwe bose ko habwirizwa kuba yubahirizwa ry'ico giciro c'isima ya Buseko. Tugiye gukoresha inama n'abajejwe iryo hinguriro hamwe n'abandi bakora ubwo bucuruzi nk'abaranguzi. Ainsi que les gens qui en bénéficient comme les grossistes. Mu gusozera ano makuru Omar El Bashir ngo ntazorengutswa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Ivyo vyatangajwe na General Abdel Fattah al-Burhan arongoye inama nkuru y'igihugu. CPI kurikirana Omar El Bashir ku vyaha vyo mu ntambara n'ihonyabwoko muri Darfur. Ubuserukira igihugu ca Sudani muri ONU yasiguye ko Sudani ataco tumirungika Bashir kubera itateye urukumu ku masezerano y'i Roma ashinga iyo sentare. Omar El Bashir ubu ariko arakurikiranwa n'ubutungane bwa Sudani ku vyaha vy'ibiturire. Akaba azocirirwa ibihano mu kwezi kuza kuva indwi zibiri ziheze ariko akurikiranwa n'uwundi mutahe ku ruhara yagize mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryatumye atwara imyaka 30 aho ashobora gucirirwa urubanza rwo gupfa canke gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye ko mwakurikiye naho ubutaha.